ni miliyoni zitandatu ibihumbi 13. Amatora n'urubanza rw'igihugu. Iyo umuntu yafise urubanza rw'igihugu, igihugu kiyavyitwaramwo neza, ico kibazo carashikirijwe ubutegetsi bw'igihugu kandi ingingo zibereye zarafashwe. Gushika ubu nta ntambamye turagira ngo nukubera hari ikibazo c'igitoro. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi yabirinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. Nivyo uyu munsi twakoranije ibisata byo mu Gwiseni ku rwego rw'intara bavyita CP no ku rwego rwa commune bavyita CC kugira ngo tubigishe ingene amatora aringanizwa na cyane ingene bagira ivyegeranyo byavuye mu matora bakongera bakavirungikira inzego zibakurira no kuvuga iki ivyegeranije ku biro vy'itora ingene bishika ku rwego rwa commune ingene bishika ku rwego rw'intara n'ingene bishika ku rwego rwa seni hamwe n'ingene bishika muri ya sentare ijeje kubahiriza ibwizwa nshingiro. Twagomvye kubigishiriza rimwe kugira bavyumve kumwe bumve kumwe ibyo tubigisha kuko iyo abantu bigishije batandukanije hari gihe bavyumva kudasa ariko ubu rero twizeye yuko bazova ngaha bavyumvise neza. Muti intumbero ni ya intumbero nuko nabo bazoca bigisha babandi bari ku biro vy'itora kugira ngo bazobikore neza amatora azobe batakanenge n'agatosi birimo. Ibitigiri nkuko mwabibonye ni 14,103 mu gihugu hagati hamwe n'ibibanza 53 mu mahanga no kuvuga hamwe dufise ubuserukizi na hamwe hari abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro n'umutekano. Ivyo rero nivyo bitigiri biri mu gihugu cyose mugabo uravyumva biri mu gihugu cyose ariko bigabanganijwe mu ntara no mu makomine. Ni miliyoni zitandatu ibihumbi 13 hari agace kancitse kuko sinabise ku mutwe ariko babaye miliyoni zitandatu. Abo nabanditswe mu vyumve neza bamenyesha makuru bakunda kuyica umujya. Abo nabanditswe mugabo bitaba amatora bamenya baje ntivyagabanutse ahubwo hariho gutosora hama nkuko mubizi none abantu bama bapfa ntimuja ku mpanda. Igihe twandika arace amezi 2 mwibaza ko bagikwiye n'umunsi w'itora ntibazo bagikwiye mwoca ku bitaro mwora ntimubura abantu musanga bashengeye nibiharuro vyinshi izotangura itariki 13 mugabo ingingo yuguruye yamamazwa izoshikwa ku mukono na nyine icubahiro umukuru w'igihugu itariki 9 z'ukwa gatanu. Muri rusange bigenda neza ariko nta vyama vyera de aho twashitse mu ijoro twaba tukiri kwisi ariko muri rusange bigenda neza n'ikimenyamenya turi kumwe muri ko murambaza twari twabwiye ko uyu munsi tuza kwigisha ibisata vya CP na CC kuri Donatus Conference Center. Murabona ko urubanza rwabaye n'ibindi twibaza bizokurikira bizoba kwa gatanu naho muzosubire mu mpinyuze ahanyene tuzobonana n'abajejwe n'ivy'amatora. Shatse kuvuga tunenge cyo gusanga hari akacanke kari akatakiro kagenda neza ariko muri rusange biriko bigenda neza. Impanuro ni nyinshi. Impanuro ya mbere nuko ibituro turabibigisha babigira ivyabo hama bazobishire mu ngiro hama bakore ku neza y'igihugu birinde bibasamaza bivuye kuri bicanke biriya. Murazi ko mu gihe c'amatora bisamaza abantu ari benshi kanatsinda n'inyungu zijanye n'amatora ni nyinshi kuko n'inyungu z'ubutegetsi. Nico gituma rero dusaba ko kujya mu Kirundi bayivuze bati ubucu urubanza rw'abavukana ararangamiza tubasavye barangamize barabitegeko buzurize bose. Ngira ntiwaravye neza ikirangaminsi kirabitomora nitwahize ikiganiro cuzandagwe ikirangaminsi ukigumane. Amatora n'urubanza rw'igihugu. Iyo umuntu yafise urubanza rw'igihugu igihugu kiyavyitwaramwo neza ico kibazo carashikirijwe ubutegetsi bw'igihugu kandi ingingo zibereye zarafashwe. Gushika ubu nta ntambamye turagira ngo nukubera hari ikibazo c'igitoro turacakironka ko twarabishikirije ubutegetsi buguma budufasha namwe bwe turabatumye mudufashe urubanza no gwatwese gwaseni no rw'igihugu. Ariko harimo ndavuga imbere y'igihe umunsi w'amatora s'umunsi w'imanza ntazogera umusepi iri bari kwimba abantu bagiye guca imanza mwe muraringaniza amatora yabimanza bariho. Ikindi cigwa ni ibikoresho bito na binini bikenegwa ku biro vy'itora baraza kwereka les éléments du kit électoral, du matériel lourd et du matériel sensible. Ngira ngo matériel lourd bamwe mu bashasha matanga kubona zimwe uko zimeze les urnes, les isoloirs n'ibindi. Inyigisho muza kuronka muzikurikirane neza
kugira ngo namwe muzotanga inyigisho z'akanovera ku bakozi bazotanga amakarata y'abazotora no ku bakozi bazokora mu biro vy'itora ku munsi w'itora. Bashinga nahe bapfasoni, kw'igenekerezo rya 11 ntwarante umwaka, umugwi seni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'abazotorera ku biro vy'itora ko babangana n'amajana 5. Mu gihe naho hoba abatorera aho batiyandikishirije, ico gitigiri gishobora kuduga gushika ku majana 525. Aha twagiye turashira ko 25 ku biro vy'itora, ariko mwumve ko si ibiro vy'itora byose bizoba bifise abantu, hari gusanga amajana 410, amajana 325. Mugabo igitigiri c'amajana 5 ni igitigiri c'ifatiro, niko mu Kirundi no bivuga. Kw'igenekerezo rya 17 ntwarante uyu mwaka, umugwi seni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'ibiro vy'itora, ikomine kw'ikomine, intara ku ntara, ishinga kandi n'ibitigiri vy'abazotora, nimwe bita affectation des électeurs par bureau de vote. Bivana n'amayekole, bavuga affectation, abandi bavuga polarisation, ariko byose bisigura kimwe. Ibiro vy'itora mu gihugu hagati bingana n'ibihumbi 14,103. Hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, igitigiri c'ibiro vy'itora kingana na 53. Byose hamwe bicaye ibihumbi 14,156. Hariho nk'abantu baza nko mu 14h canke bakaza kare, mbega yotangura gukoreshwa ryari? Liste additionnelle ni kuvuga yuko ija ku muntu wese ari kuri rwa rutonde rwatangwa na seni rw'abemerewe kuzotorera hariho hose, mugabo no kuvuga ruja ku muntu wese yipresence, naho azoba yipresence hajya bacunguye ubwa mbere, akaba ari mu bemerewe. Fata nk'umujournaliste baratanguye gutora, arashitse aravuze yuko arerekanye carte d'électeur mugabo idahuye n'iyo centre, rero naho bari mu gitondo bacunguruye aremerewe gutora kuja kuri urwo rutonde liste additionnelle. Simpaka ngurindire ngo hari umutegetsi yiyandikishije ngo avazana n'abantu benshi ngo murarindira ngo ujya wundi yipresence ntumwakira, oya barabakira. Bishitse iyo liste ikuzura, n'ivyari nababwira yuko umuntu acaraba ari bureau de vote yindi, harimo bureau de vote zitatu. Bishitse rero ugasanga ni ya bureau de vote imwe, centre de vote ifise bureau de vote imwe, ariko si henshi hari ayo maka. Nibaza yuko ico gihe bobabwira ko bakaja mu yindi centre yoba yegeye ako karere. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu, byose twakure kuri 68 60 20 96 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.